Imana mu buryo bwo kurondera kumenya Imana mu gusoma ijambo ry'Imana kuba mu buzima bwejejwe kubera ko iyo umuntu asenga Imana iramwihishurira iyo umuntu arondera Imana iramwihishurira hanyuma ubuzima bwiwe bugahinduka agakorera Imana by'ukuri afise ubusabane bwiza n'Imana ico nico no bahanurira abajene nkanje kumva bo kwegera Shalom bakunze ijambo rya Kaze TV reka nizere ko mwiriwe canke bwakeye neza bivaye namwe ko mwadukurikirana muherereye tubasaba mugira subscribe like share ndetse na commentaire kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana kuko hari benshi kuri nosi bari mu bibazo bitandukanye bataramenya icyo Imana iri usibye ko Imana ari ubuzima bwacu Imana ni umuvyeyi wacu mugire subscribe like share ndetse na commentaire kugira ngo bataramenya ukuri bamenye ukuri biciye mu ngabire canke mu ntahe canke mu butumwa buca kuri no televiziyo yacu ariyo yanyu uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana reka ndabasabe yidondore. Shalom ku mazina nitwa Ntunzwe n'Imana Amerike umuririmbyi nkabasengera muri Eglise Pentecote Galile murakoze. Hacike kingana guturirimba natanguye kuririmba nkiri muto ko nakuriye muri Sunday school hanyuma ndabikuriramo kuba kuriye muri Sunday school wabakuze ukijijwe canke nawe ntiwaruzi ibyo urimo nk'abandi kuko abana benshi bakurira muri Sunday school bazakomenya ibyo barimo bamaze gukora. Gukurira muri Sunday school ntibisigura gukizwa kubera ko umuntu akiri muto ntabaratahura icari cagakiza rero novuga yuko ntari bwakizwe kandi ntari bwatahure icari cagakiza hanyuma nagiye kuvyisangamwo ndabikuriramwo ariko mu nyuma nza gutahura icari cagakiza ndabohoka. Imana yawe no ukorera Imana biciye mu kuririmba ufite ndi mu madosora canke ziranditse gusa ntiwaja muri studio ngo zisohore zirimba muri beat. Ndamaze kugirirwa amahirwe yo kuja muri studio ndakora uturirimbo tubiri ariko sindashobora kuduheza ndafise n'izindi nyinshi nanditse ego zirahari. Bashobora kuririmba gato? Ndafise ururirimbo rumwe nanditse rukora ku mutima wanje ruvuga ku co Kristo yakoze ku musaraba. Ku musaraba Golgota niho nacunguriwe niho naherewe izina risha ryo kwitwa umwana w'Imana yikoreye ivyaha vyanje vyose abibamba kuri uwo musaraba ahanaguye icete canyagiriza akibamba kuri uwo musaraba. Umuntu arimba iby'Imana biba bitandukanye cyane n'umuntu arimba ibintu by'isi kuko si bya bintu uvuga ngo nahuye n'umuntu ngo aranyespira umwex yanyespira ni bya bisaba ube connected n'Imana kugira wandike iyo ndirimbo byagenze gute? Kugira nandike indirimbo nari mu bihe byo gusenga aho nasomye amajambo y'Imana avuga kubwo urukundo Imana yakunze abari mu isi hanyuma niyumvira ku rukundo rw'Imana Imana yadukunze sanga rurarengeye cyane aho yemeye gutanga umwana wayo ku bwacu kubwanje kugira ngo nshobore guhindurirwa amateka kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kera nta bantu twarimo ntitwari tuzwi mwihanga Imana yari yaratoranije ryari abisirayeli bonyene rero twebwe twari abanyamahanga Bibiliya itugereranya ngo nk'abantu bari kure y'amasezerano ariko kubwo gupfa Kristo ku musaraba kubwo gucungu kubwo kwitanga
ku musaraba akemera akawubambwako, jewe rero naciye ngirirwa amahirwe yo kwitwa umwana w'Imana. Nari mu bihe rero byo gusenga numva niyumviriye ku rukundo rw'Imana, bintera kwandika iyo ndirimbo. Imana ivuze iki mu buzima bwawe? Imana ni umurengezi wanje, novuga yuko Imana iyo ndayiyumviriye irandengera cyane, kuko mfise byinshi by'ibihamya mbona yuko Imana yagiye ikora mu buzima bwanje. Rero ndayita umurengezi wanje. Niki cyatumye wumva wokoresha impano yawe cyangwa ingabirano yawe mu kuririmbira Imana? Kuko hari abantu benshi tuzi kuri ino si batari mu bintu by'Imana, ariko bakuze bari mu makorari, ariko mentana batari mu makorari. Niki cyatumye wumva impano yawe woguma uyikoresha mu kuririmbira Imana, cyangwa bizoshika bihinduke? Icyatumye niyumvira gukoresha impano yanje mu gukorera Imana nuko hariho ibanga natahuye. Kubera ko ntabwo tubayeho kubw'ibindi bintu kanaka, turabayeho kubera ko hariho Imana yacu yaturemye yadushizeho, kandi kubera yaturemye hari ico yaduhamagariye, hari icatumye jewe mbaho. Rero ico catumye jewe mbaho naratahuye neza yuko ari kugira ngo mpimbaza Imana, mvuga ubukuru bwayo. Rero ni kubw'iyo mpamvu ituma nto kwigera nshidikanya gukorera Imana biciye muri iyi ngabire, nkayivuga kugira ngo n'abandi batarashobora kuyimenya bashoboreho kuyimenya biciye muri iyi ngabire yanje. Yes. Kenshi bakunda kuvuga ngo baririmbyi ngo shango wabona hajya imbere ngo baririmba, ngo ntiwabona ngo mu isite canke mu mihana, kubera imico yabo kenshi ukunda gusanga itandukanye na image tubona muri eglise. Bari muri eglise, basi bari muri eglise bace bahinduka abandi bageze hanze. Wowe bavuga ko iki canke wowe umeze nkawe? Kuko uri umuririmbyi ashobora kuvuga ati no baratubesha siko bimeze. Benshi barakunda kubivuga, kandi ugiye kubiraba rimwe na rimwe hari gusanga ari byo. Hari abantu benshi usanga ubuzima bavuga yuko bakiriye muri bo atari bwo bagaragaza hanze. Ariko ivyo onye biva ku kudatahura. Iyo wahuye na Kristo agatransforma ubuzima bwawe akaguhindura, no kuvuga ngo ivyo ugaragaza hanze ni navyo ugaragaza iyo uri muri kino gikorwa cyo guhimbaza. Ndatanga akarorero, Sawuli acitwa Sawuli yavuga ko akorera Imana, agaha mu bwoko bw'Imana, yiyita yuko ariko arakorera ishaka ry'Imana. Mugabo ico gihe ntiyari ko arakora akorera Imana. Mugabo mu nyuma igihe kimwe amaze guhura na Kristo akamuhindura ubuzima bwiwe, agahindura stati y'ubuzima bwiwe, yaciye atangura kuja mu murongo nyawo. Rero ico novuga ku bantu bakorera Imana ariko hanze bakagaragaza ingeso mbi, no kubera ko batarahura na Kristo. Iyo uhuye na Kristo no kuvuga ubuzima ugaragaza uri muri kino gikorwa cyo guhimbaza Imana, nabwo ugaragaza aho uri hose. Yes. Ijambo ry'Imana ravuga ngo muzomenya ukuri kandi uko kuri kuzoba kwidegenza. Iyo umaze kumenya ukuri hari ibintu byinshi utabugikora neza cyane, kandi ngo ibyambera inyungu ubimbera ubuhombe bwo kumenya Kristo. Hari abajene benshi uyu munsi bataramenya ico bari, bataramenya basi bataratahura icyo Imana yabaremeye, kuko buri muntu wese kuri ino si Imana imuremera umugambi, ahaza kubw'umugambi w'Imana. Ni kwa kuntu usanga nk'umuntu akuje nka 18 17 aravuye, tugasigara turarira arohoke yarakoze yatahuye neza ibanga ry'iwe Imana yamuremeye, maze agikora kare amakitahira. We ni kihe kintu wabwira nk'abajene? Ndiko mvuga ku bajene cyane, kuko abajene niba abantu muri eglise usanga tuboneka cyane ko turi imbere. Utuye muri eglise umenga tiga umuntu apfuye unyene yoja mu ijuru, kumbe na Shetani byo gwana kugira mwakire. Ni yihe mpanuro woba, ni yihe nyigisho basoba? Ku bajene nkanje ikintu no bahanura no kwegera Imana cyane. Bakiyegereza Imana mu buryo bwo kurondera kumenya Imana, mu gusoma ijambo ry'Imana, kuba mu buzima bwejejwe. Kubera ko iyo umuntu asenga Imana, Imana iramwihishurira. Iyo umuntu arondera Imana, Imana iramwihishurira. Hanyuma ubuzima bwiwe bugahinduka, agakorera Imana by'ukuri, afise ubusabane bwiza n'Imana. Ico nico no bahanurira abajene nkanje, kumva bo kwegera Imana cyane no kurondera mu nyonga hayo. Yes.
watubwiye ko ufite indirimbo zibiri umaze kwandika ukaja no muri studio twumvisha abantu kandi Imana yabiciye muri iyo ndirimbo ya kabiri. Ngoma ndirimbo ururimbo rwa kabiri nise nkorako. Ruririmbo Imana yanzaniye ndi mwisengesho. Kenshi Imana ikunda kungendera ikampaye inspiration ndiko ndasenga canke ndi mu bihe byo gusenga. Kora ku maso yanje mbashe gutahura icuri Yesu. Kora ku matwi yanje unyugurure numvi cuvuga. Kora ku maso yanje mumukembo nivyibwinahawe. Kora ku matwi yanje unyugurure numvi cuvuga. Nkorako mwami nkorako nkubone fungura umutima wanje murikira n'umuco wawe nkubone kumwe wamurikira Sawuli akumva ijwi ryawe kakumenya. Wavuze ngo Imana ikugendera ariko urasenga canke ivugana nawe ariko urasenga. Benshi turasenga ariko hari benshi Imana itarabagenderera. Byagenze gute ngire kuri iyo etape? Mu bisanzwe gusenga kwiza ni mu gihe uri concentre yawe n'Imana ukiyumvira ko icuri n'Imana. Hanyuma kandi gusenga umuntu arabitegura, ufata umwanya wo kubitegura ukiyumvira kuco ugiye gukora, kuko gusenga ijambo ry'Imana tubwira yuko ari ukuganira n'Imana. Rero abantu benshi bakunda kuja mu mwanya wo gusenga bafise ibindi bintu kanaka bafise mu mitima yabo, ari naco gituma Imana idashobora kugira kubagendera. Ariko iyo ubaye concentre ugasiga ibindi vyose wategerezwa kuba uriko urakora, ivyiyumviro vyawe n'umutima wawe ukavyegereza Imana, sinkekeranya Imana iragusanga ikakuganiriza. Woshobora kuturimbira indirimbo abantu twaba tuzi, abantu byoba yaramenyekanye cyane ihimbaza Imana ariko cyane nawe kubaka iyo wumva urongoyemwo tu? Mfite impamvu yo kuririmba numva nuzuye amashimwe vy'ukuri Uwiteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwumwa vy'ukuri Uwiteka yakoze umurimo n'ukuri umutima wanje uravyemeza ko wera ni wowe. Hari impamvu igintera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimwe
wankomereje umutima ucitse intege wumvise gusenga kwijwi ryanje vyukuri umutima wanje uravyemeza ko wera ni wowe. murakoze cyane uwiteka wongera umugisha. Uba ukoresha channel ya YouTube kubera ko umaze gusohora indirimbo, uvuga channel ya YouTube ukoresha kugira ngo umuntu agende arabe indirimbo umaze kwandika? Yes, ndashobora kuguruza channel ya YouTube ariko bientôt tuko turaba ukuntu twashobora kubikora kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwa Kristo ukwire hose abantu babohoke kubw'igikorwa c'Imana ashize muri twebwe. Yego, reka ndawushimiye cyane. namwe murakoze. Bakunze ijambo rya Kaze TV ndabashimiye cyane, ariko imbere byose kadushimira Uwiteka Imana yacu, wemeye ko twongera gukorana, wemeye ko twongera guhura mukongera mukumva ivugabutumwa canke itazira. Reka twizere ko bubatse imitima yanyu canke abari barushe baremurutse, byose biva ku Mana. Ijambo ry'Imana yavuga ngo mudodoye muzokugurirwa, musabe muzoronka, kandi imbere ya byose mushire imbere ukwizera. Mwakoze cyane.